Yesu ashimwe dusangira amajambo dusanga mu gitabo cya Yosuwa igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo babarira abantu bati nimwabona isanduku y'isezerano ry'Uhoraho Imana yanyu ireruwe n'abaherezi ari bo Balewi muze muce muhaguruka muvaho muri muyikurikire kugira ngo mumenye inzira mukwiye kujana kuko mutigeze guca muri iyo nzira mugabo hagati yanyu nayo haze hasigara ikirere c'intambuka igihumbi ntimuze muyegere. Dusangira ijambo rivuga ngo Imana izotwereka inzira. Mu Bisirayeli isanduku y'isezerano yasigura ukubaho kw'Imana canke ubushobozi bw'Imana hagati muri bo. Iyi sanduku y'isezerano bwari ubutunzi Abisirayeli bagendana mu rugendo rwabo. Bisigura ko bategerezwa kugenda batagira ubwoba kubera ubushobozi bwari hagati muri bo. Iyi sanduku y'isezerano rero yarimwo ibisate vy'amabuye byari byanditswe ko amabwirizwa 10 Imana yahaye Mose. Harimwo manu baririye mu bugaragwa, harimwo kandi inkoni ya Aroni yasigura ubushobozi bw'umuherezi. Nuko rero Yosuwa abarira ishengero ati nimwabona isanduku y'isezerano ireruwe n'abaherezi muzoce muhaguruka muyikurikire kugira ngo ibarangire inzira kubera mutigeze kuca muri iyi nzira. Byasigura ngo iyi sanduku y'isezerano niyo bategerezwa gukurikira kugira bari ibereke inzira izobashikana mu gihugu c'isezerano. Na twebwe muri runo rugendo turimwo go kuja mu ijuru birasaba gukurikira inzira Imana iturangiye kugira ngo tuzoshobore gushika mu gihugu c'isezerano. Imana irabwira Dawidi ngo nzokwigisha nkwereke inzira ukwiye gucamo, nzokugira inama ijisho ryanje rizokugumako. Ese ukuntu ari ubuntu butangaje kurongorwa n'Imana ikakwereka inzira ukwiye gucamwo. Urongowe n'Imana ntutsitara, ntuzimira, uragenda makushitse mu isezerano ryawe. Natwe tureke Imana iturongore kugira ngo tuzoshike mu gihugu c'isezerano tukiri no muri runo rugendo dushike mu masezerano yacu. Imana ni gufata ku nguvu kugira ngo ikwereke inzira. Birasaba ko wowe nyene uvyishakira kandi ukagira umutima uciye bugufi. Usomye muri Zaburi ya 25 umurongo wa 4 n'umurongo w'9 harabivuga neza. Uhoraho nyereka inzira zawe, nyigisha inzira zawe. Yaravyifuza cane ariko kandi birasaba nuko tugira umutima uciye bugufi kugira ngo Imana itwereke inzira zayo. Umurongo w'9 nawo uvuga ngo abicisha bugufi azobarongora mu vy'ukugororoka, abicisha bugufi azobarangira inzira yiwe. Kandi ikindi naco Uhoraho ni mwiza azokwigisha abanyavyaha yongera abarangira inzira bakwiye gucamwo. Niko umurongo w'8 uvuga. Uhoraho ni mwiza aragororotse nico gituma azorangira inzira abanyavyaha. Nshuti yanje uri kuranyumviriza, nagira ndakubwire ngo inzira y'Uhoraho kugira ngo tuyimenye bizoca mu ijambo ry'Imana. Nitwarisoma tukaririmbura ku murango no mwijoro tuzokuramwo ubwenge butubashisha kubona inzira dukwiye kujana kugira ngo tuzoshike mu gihugu c'isezerano. Nuko rero bamaso ushira umutima ku ijambo kugira uzoshike mu gihugu c'isezerano. Yesu abahezagire.